baravuze ivyo bijambo bariko barasundurana sinzi biki bakanaka video kibitera soni kumurimvyi wa gospel vuba cyane tugiye ifoto ni yanje kandi ntabwo ari montage na montage yari bandugu yangu ifoto ni njyewe na ifoto esirivuba turabana mu rupango umva yitwa chance nanjye nitwa chanceline abantu mwabibonye mumbabarire Jendi jari na Chanceline nta misunduro mutuveko to Isaac TV Yes, no munezero ugeretse kundi bakunzi ba Isaac TV. Merci beaucoup romaze kugira subscribe na kugira yuko turi ku kivi turi kazi anytime ugumuronka notification ugumuronka ama notification y'ibigano bitandukanye tugusaba gusubi partage nabandi ubiha abandi nta mpamvu yo kuyitsangiza uburyohe wenyine nta mpamvu yo kuronka story kuri YouTube ntuyipartage za WhatsApp za Facebook no ntaco bimaze fata video iha abandi kugira bigende neza cyane je nitwa Isaac Classic uno munsi by the way nagendeye nagendeye mu artiste no mu artiste ari cyakabiri numudada navuga yuko of course ari mu mana ariko ntari mu mana kandi ari no mu bigeragezo cy'abana b'abantu nyine abakozi b'Imana byo barahora n'ibigeragezo bitandukanye ariko rero uko biri kose hari byinshi bikora mvuga ku marezo sociaux abibona barayibona ifoto imaze imisi kuri trendinga like ivyo byose tuza kubicako hejuru kugira tumenye indani nawe ugiye ati jewe sinzobazana ama bijya bintu ngurumva ngo amakuru avuga no ifoto rondera nyene uwo biraba wenyine akagica bivuzeko c'est tout amajambo yo kuri social media ntaho tuba dukeneye niyo mpamvu naguye ati inkuru yose uzobona kuri Isaac TV si kinyoma imbana itohoje bikwiye ni sawa meze neza Chanceline ariko aratwenga araryohewe quand même Chanceline ni bon ni kuri meze neza hagarara kuje mpagararetse voilà bakubone neza Chanceline kumengo araryohewe cyane mbona kuri ndaryohewe cyane niki kugito mbona kuri ndaryohewe cyane nyene sinzi ukuntu novuga ariko mu ensemble ndaryohewe mu bintu byose ndaryohewe cyane n'ukuri niki kuryohe mbo icambere ndashimira Imana ko yamaye Isaac kaza kundondera nta murondeye n'ikintu cyambere kindangaje kandi gikomeye ibindi nyene ndashimira umwanya turimo nigushimira Imana mu mwanya turimwo of course barambwiye ngo avange tutangura iganiro ngo guteza ngo maze gushira Imana imbere ko tutangura ibiganiro tumaze tukavuga Mana turagwaye kaje reka ndaguha umwanya sha usenge Mana turagushimiye urukundo rwawe tugushimba abazi zawe tugushimira urukundo rwawe rwa buri munsi buri saha buri munota buri segonda ku buzima bwacu tubwa abana b'abantu none Mana tukweretse umwanya tugiye kuba muri kubane natwe amaraso yawe atunganye abe ku buzima bwacu ntabari twebwe ariko izina ryawe rihabwa icubahiro ndagwaye kaze n'akarumu kino kimanza ivyo tugiye kuyaga jewe na Isaac TV bitubera inyungu bitubera ibyishimo ku buri wese biza gushikira naho biza kugera ababiri aba bose bibabera umugisha mu izina ryawe gera dusenze dusaba amina amen mwabyumvise twashizwe mu maboko y'Imana harere ibidayimoni hoshi twavyirukanye byose nta nibiri ngaha reka duherenga Chanceline je niko ndakuzi amazina y'ikirundi ni nitwa Chanceline Munezero amazina y'ikirundi ariko mu mpano yanje ni Chanceline buntu ubuntu ufise impamvu yaryo nzoyitanga abiento nzobivuga ntacu Chanceline buntu urukura by the way abantu bakumenye bagunye background ya Chanceline buntu ninde en bref reka tuje muri monde y'ivy'Imana tuzana muri monde y'isi tuzana muri monde ya entertainment like y'ibikogwa byo kuririmba n'ibindi birasiguritse Chanceline buntu numwigeme akunda Kristo akamwemera nicabona hama ndihasa icambere ndihasa ndafise umva twavuse turabana babiri n'umugisha ari Munezero Chance ari Munezero Chanceline twavyeho n'abavyeyi babiri ariko ntivyakunzwe ko turegwa n'abavyeyi babiri nkuko abantu babizi birashika ko mu accident twarezwe na mama wacu turegwa na sokuru wacu nyokuru na sokuru
baba ahantu biti sororezo sinzi ko abantu bazi sororezo ya twakuze mu muryango w'abana bavyogwa na soko basaza ba mama dogo bacu twakuze nkuko ngo turavuga naho mpamvu uyu munsi usanga mu muyomba wanje ndamuhamagara mwizina mama dogo mwizira kubera ko niko kuranye twakuze nk'abavukana cyo sokuru yazana kuri onkre canke mama dogo nico na chance ni umuzukuru yaje urumva ko twabaho umengo turabana bavukana yego dirahari murakora nawe ari muri circulation nyene ya ibintu vy'Imana nawe arakunda Imana ariko ntabwo si cyane ariko mama mahombi cyane no ariko n'umuntu nawe arakunda Imana hama mukati kanje kamwe sose ndo munyeshure wigahe niga programme ya Congo niga kuri ambassade sawa mwavyumvise rero en bref mwamumenye chancelier wari we uri hasa twinjire rero mu vya musique uri muririmbyi kazi by the way yeah muri eglise canke no muri studio urashobora gukubitana okay eglise ndaririmba ahatandukanye aho bashobora kumamagara ndaririmba ku giti ciwanje kandi ndaririmba ndi umwana wo mwishengero rya Eglise Vivante Sororezo rirongowe n'umupasiteri tuzi kuri Emile bigindavye Emile okay yo watubwiye kuririmba no mu buzima busanzwe nawe wenye personnel unashaka kuja muri studio karirimba urazifise indirimbo wagiye muri studio aririmba ya ndazifise zahe ndafise indirimbo dushika kuri indwi indwi ndafise statut za video hariyo nise nabikoreye ikiri kuri YouTube nakoranye na Mutima hariyo hariyo iyo nise ndindiri umunsi nakoranye na Jojo mu Ihuriro TV abona ma gospel bon na Jojo ni ma gospel ntabyo narinze okay ndafise ya gatatu nise ineza yawe bivanye nuko nyene umuntu aba yumva yibutse ivy'Imana ikora nayo izoja ku mugaragaro itariki imwe ni vuba cyane tu umva tsikamusimike hama rero izo ndirimbo zose ngeno wazivuze zikuri YouTube yitwa gute YouTube banje yitwa Chanceline Buntu sawa Chanceline Buntu rero mwamyumvise no muri vyikazi dushizeho gato akaririmbo kamwe mu turimbo twawe ukunda cyane ufite indirimbo nyinshi ariko imwe vraiment ifise wanashobana histoire ikomeye cyane wa Zovuga ineza yawe Mana umwanya nkiri yo mwisi Zovuga ukwera kwawe Mana umwanya nkihumeka kubaho kwanje mbikesha wewe n'uyu munsi ndawukesha wewe kubaho kwanje Mana ni kubw'ineza yawe Mana yanje mereye mu kuvuga ineza yawe wakoze byinshi bikomeye mu buzima bwanje naciye muri byinshi bikomeretse umutima wanje wabanye nanje Mana urandemesha wabanye nanje Mana urandemisha oh la la indirimbo yitwa ineza yawe ineza yawe kwibutiki ya Isaac nyibutse ibintu byinshi ku Mana yo kwibutikiwe kuko ndumumenga imwe karamu je muri uziyandikira yego nije niyandikira okay iyo ndirimbo nibuka ibintu byinshi nabayemwo naciyemwo yo nararize cyane monde ya muziki iragoye quand même ndazi bikinira amafaranga uja muri studio biki amafaranga yakura he Chanceline icambere ndashima Imana kubera ko je nta management fise ngo nta management fise kandi uko ntayifise nuko isinye kwivuga imbere ya kamera nta nubwo nkeneye kuba muri management n'ukuri mbo ukuri kwa urakuvuga bikaguha na management ukeneye ntabwo ndayishaka usibye gusa ko hari umuntu ashobora kuvuga ati numva no gushigikira impano nuvumenga ari cyo no ikora numva no kurihira ukaja muri studio numva no kurira ukaja ukakora video ubundi kuvuga ngo nyinjije muri management n'ukuri sindiyo witinyira iki none byanjemo kuva na kera niyo mpamvu niyo ndiko ndasenga ndavuga Mana wowe nyene uzoza uhagurutsa abantu batandukanye kuvuga management ntabwo ndayishaka kandi cyo dusabye Imana yakido ariko wowe nyene ukora ibyo ushaka nta nyene cyo byumva ndashima ko indirimbo ya mbere yakoze no mu mama ari mu gihugu ca Amerika iyo nise nabikoreye iki
mbo arayikora amera amaze gushika mu Burundi uwayikoze ntivyagaragaye neza kuko na Sandi ayirimwo Sandi aravuga ati vraiment mu cameraman ntabwo atubwiye ibintu bibi nk'abaririmbyi ibintu bishemeye vyorabwa n'abantu aravuga ati reka tuyihindure mbo Riva na Sandi baravugana uko byogenda barayisubiramo bayikora neza nkuko babishaka nibo bagatumva na Sandi ari mu bakoze iyo ndirimbo indirimbo ya kabiri ndiri umunsi nayikorewe na Kamikazi Sandrine nawe ari mu bantu bankunda abantu bamamagara bakanyagisha kanyigisha kamanura Sandrine Kamikazi iya gatatu nayikorewe n'umunyarwanda byose ndabishimira Imana abo bose bagiye baragufasha uko nyene yego nta numwe ariko avuga ngo ninjire muri management ahubwo avuga ndumva ashaka kugukorera video barayinkora kandi nkaba numva ko hari nundi muntu ari mu Butaliyano ya telefone yagiye arambwira ko ashaka no kunkora video urumva ndabishimira Imana ngoma bigenda fresh yego nawe ahuri saba Imana ati Imana ashaka kandi nugisaba ugumye kwico nyene kuko umaze guhindura ubu navuze ashaka management nkaca nja muri management ngorane voilà mwamuvise rero Chanceline ati nta management akeneye ariko arakeneye bamufasha arakeneye bamusupportinga by the way Chanceline pole sana ibintu biko biraba kuri social media by the way biri clear biraboneka kuri Facebook abantu bose baravuze rikiro promoter postinga bande barajaka baravuga mu maje tushaka kumenya en bref zijya photo ukizibona hari ikintu cyarankanze by the way nabonye mega bisa nuko ari nawe wanazipostinze wabigiranye bugira nkana ni wazirekuye nyine uko nyene ubishaka canke yari video ko haro n'indi post nabonye ati ngo akana ka video kibitera soni ku murimbyi wa gospel vuba cyane tugiye ndakanguka bwa ati okay ndizomuvyo byose nzobimubaza kandi naka video cyane amafoto oya hagara neza bashaka kumenya ko tubeshera kandi abantu murabesha cyane ni kubera iki abantu zo social no bureke kumbeshera n'ukubera aha jewe n'ukuri sinovuga ngwiki ifoto ni yanje kandi ntabwo ari montage na montage yari bandugu yangu ifoto ni njewe na ifoto esirivuba no wari ufite phone si je nafise telefone kora je nari meze ntabwo nari mfite telefone yari mu baby wawe oya njewe na boyfriend fise n'ukuri ndabishimira Imana kura baradukoroga cyane ntabwo numva ko no kwinjira mu rukundo nta numwanya fise ujye rero yarinde ujye mu ifoto ujya mbo turabana mu rupango n'umugenzi umva yitwa Chance nanjye nitwa Chanceline ampisi hasajya ariko mura chancelizanya atusikilizane basi oshaka ukureka ndakubwira mbo musaza wanje ari hasajyanje jeo yitwa Chance rero uwo Chance ujyo twari kumwabonye ku ifoto ndamufata comme brother ndamufata nkuko nyene fata musaza wanje ntabwo twari mu bindi bintu nko abantu bavyimvira canke mu bivuga bandugu yangu bandugu munsame ndabona mwarababaye mara ngo mwari ko murakora ibi bako muragira ibi icyabaje abantu urumva ujya mu jama yari kifuwa wazi wewe yarakuryamye ko hejuru bijya ari byakanze acha kwanza ni biseme umva njewe nari mvuye kushora bwende umunyeshuri nambaye uniforme je uniforme nagasengera ko musi ishati n'igitenge hejuru gusa nuko uravye neza amafoto urabona igitenge kuko nari ndacambaye gusa sinzi no kuruvya sinzi ko byagenda bo mujama wari bara yigira amajobu yibona tubife yigira amajobu ya Isaac na chabaye majamo make abantu bakureke nibandeke mundeke bose imvura yaduhezagiye hewe none Chanceline turire nga tuje nga none mu majamo make uvugutsi nta chabaye sivyo none nta chabaye hariko nimba atacabaye abantu baca bibaza hanyene ati agiye amafoto kubera iki nka wewe agisohoka ntibibaje yuko ushobora kuzoguteza ikibazo mbojewe nta kintu nakimwe nabibonye kureka ndabivuge impamvu je nta kintu nakimwe nabibonye ampisi jewe Chanceline ni jewe nayisiriye kuri story yanje impamvu nayisiriye kuri story yanje kubera ko washaka iki Chanceline naco nashaka kume kure ko kujya ufata ifoto ukayigira bisanzwe nkuko umenyera amafoto ntaco yagiza mutima ubona kume ngo ni bisanzwe ariko imbere y'abantu byabaye ndetape ariko ndashima Imana izukuri ubwa mbere post nze foto nkazijya ariko uziravye basi ahubwo gusa uziravye ntubona ko zisarisha Isayi ahubwo gusa nabavuga ati umuntu yamaze kuba ari umuntu kanaka ningora je ndaziya zifoto ya mbere babonye jewe na postinze gusa namuvuga ati umuntu baramuzi ni tusanga aragurutse ubundi bwo je nta caca ukibona abantu bariko bazivuga ko ibijambo bitari vyiza niki wavyakiriye gute pamani ariko ari sawa uri amahoro ndabizi ariko nk'umwana w'umuntu rero wavyakiriye gute mutima wawe
jewe niyakiriye neza oya sinakomeretse basha ahubwo jewe vyarampaye nyene kumva ko nkwiye kwiyakira kuko bijya bishitse ntabwo nogona n'abantu barenga ibihumbi bingahe bagukurikiranye oya uriyakira ukavuga mara ndagushimiye kubibaye kimwe gusa novuga ngo abantu mwabibonye mumbabarire ntabwo nabagambaniye muri vya bindi mwumvira oya ko kundi mwanyizera mukomeza urabona ko na Isaac yaje kundondera kugira amenye umuco rero umuco wanje ndabutanze ntabwo nakoze ikibi ntabwo bijya bintu abantu bivira ngo yongwe ngo kuri kari wavuga ngo kuri scene wavuga ngo Yesu nashimwe ya nzoge ndavuga ati ndashimiye Yesu ko ari umwami kandi aharira abantu rero mugwiza amajambo Yesu yaguhariye yo yamariye kabisa warabonye ko ari amakosa ariko cyari amakosa jewe ntabwo mbona ikosa abandugo yangu gusa kubera ko ngo ngurwisabira iki oya kubera ko abantu barababaye Isaac nawe abantu barababaye abantu bakwandikira ingwana ningo abantu wizeye bari bandi uwa mbere yatanguye kunyandikira ni Sandi ibintu mbona nibiki Chanceline s'il vous plaît urasaze uwa mbere yatanguye kunyandikira no kuri ni Sandi yes Sandi yabaye umuntu wa mbere yatanguye kubona screenshot yo ngo wabonye promoter wamaze guposting buraba vyayo kubera ko nje no ku stat yanje ya Facebook narayishize ya WhatsApp yariko Sandi rero yarebonye we ava akirambaza ngo yo ngo nari nkangutse ngo nangize ngo nibindi kwa nanditse ati chance na Chanceline ntimutwumvire ko cyane ni sister de brother ntimutwumvire cyane nkasemaye abantu rero bumva bagusiguye uko utabisiguye wewe mbo bariyumviye nyene ibintu bitameze neza haje ku mustare n'ikintu kitoroshe wiyemeza vyiza nibibi kintu cyose kije uriyakira haravuze ivyo bijambo ko barasundurana sinzi biki ibintu by'ibisaze byinshi none iziya ayo mapost uko biri kose wavuze ati waravyakira wariyakiriye niki ariko kamwe byaragutsitaje nawe John Imana imbabariye ntabwo natsitaye kandi no mu gusenga kwanje ngumana ya masengesho nyene ngumana kuko kunaravuga Mana ndagushimira n'ubu ntabwo kuko umutima wanje ntabwo ufise ikintu gusa kubwifoto novuga abantu bababaye mu mbabarire ariko jewe n'ukuri numva muri jewe nta kintu kimbujije amahoro ufite amahoro ntabire kuri eglise ntibyagutazanye ikibazo ahubwo ndashimiye na pasteur hari umupasteur yanyitayeho cyane nawe yarandeze mu byari bikomeye yarambereye inzira y'ubuzima bwanje yarantelefone mu masaha yo mwijoro arambwira ati ibintu ndiko ndabona ni ama message yambanye menshi mu telefone nkaje umukozi barambwira ati ujya mukobwa wawe wareze kunukunuku aba mukanyosha arambwira ati uyo ntware wakoze kunukunuku ndambwira dadi bimeze uko pastor kuri ntabwo ivyo bintu vyakabaye arampanura arambwira ati sawa wiyakire kwitwa umuntu ariko mu vy'Imana ugwana intambara nyinshi arabavuga vyo yavuga bitari vyo nk'umukozi w'Imana oya ntacyo bitwaye ni gushaka gusa kubimenya bijya rero ati bishobora kuba ari bwa mbere byari bibaye kujyama n'umuhungu nka kurya canke biranashika tu muri kahise byarashika tuskirizane ndashimana kuri nje nta zina ry'uburaya mfise oya nta buraya buriyo ababikoraho si daya reka tuvuge jewe na zina ry'umunazo bwa nasanze muri gato ndiko ndakora ibintu kanaka kubera ko ntabwo ninjira mu rukundo abahungu bose ndabafata kome basaza banje abahungu bose yego kandi baza nka brother none ko nararonka umukunzi ko nanavuga ngo ndi mu bukunzi ngo afite umukunzi ngo ndamubwire ngo sheri igera nagiye mu rukundo mukazava nagiye mu rukundo azo yageze ko shaka kuvuga ati ujya ndamwirinde uko nzwa namaze kubona ko umva ufise benshi ariko ubu numwe urafishira mutima ariko ubu bose ni basaza banje ni naho mpamvu uri umuhungu uri kurangora cyane ukamenya ngo nagukunzi yo duheza na kare ndakwima ibiyago kare kuko ngomba tutwenge turyoherwe tu birazo birizi wavyumvise ndaje ariko aramira amate okay nuko rero reka mfata umwanda gushimire vraiment sindakuruhishe wahagaritse ibintu byinshi byo gukora n'umwanya w'amasengesho ragezi wagira uje kwisengera Imana nayo gufasha inkomezi wihangana uko biragoye ya foto vraiment asha imisunduro kwera yaje barimvira ati kwera ibyabaye asha basunduranya abantu ariko Imana ishimye nta cyabaye urumva twaharonse ukuri urakoze cyane rero bahumure reka kubajananye bahumure kandi ndabashimiye Imana ishize kuba mezagirira murushize no kunkunda ivyabaye byarabaye ka tubireke turabare n'ivyejo ngejo bucashira indirimbo tuyirabe gusawe ndakwemeye ugacure kuri indirimbo muri akajagari fresh baca bayiraba niyo ngorera abantu barakunda akajagari Mr Champagne yarabivutse abantu barakunda imisunduro urumva ngaho baca baja kuyiraba ningo wewe kweli ngora gusa vraiment gusa nacubaye vraiment
ntacubari kora nyine uko mulokole naho ubundi ariko baba imvura irasaze bana we rero merci beaucoup sivyo murakoze cyane kameramani wanje ariko aranyagirwa we reka tumuyihanganisha sivyo mu gusozera akajambo mbo nobwira ko abakunzi bose batocika intege satani ntawe atinya nta n'uwadahangara kubijya foto barashitse ntaco reka tuvyakire kandi tunabireke tubyime n'umwanya ariko tubandanye cyumba cyaberemo zijya foto cyari ikinye yaje ngaje ngo wamukurikirana ndabwo ndabaza Isaac ndabona ko baje bajije iwanje yego nawe tugende tugifoto atugende tugifoto je nawe hama turabe ivyo bavuga merci beaucoup camera number 1 Eric Rof promoter yadufashije bana hamwe na Drizo cameraman international bye bye mwavyumvise kuri kose rero muze muraga kujije ibintu mutazi Imana ishimwe cyane bye bye je ndije hari na Chanceline nta misunduro mutuveko to Isaac TV. Oh.